Hello bakunzi ba Pam Channel TV nize neza ko mumeze bo je ku ruhande rw'iwanje meze neza ni wa macaganiro cyane ikiganiro ku Ijob atahandi zo gusanga atari kuri Pam Channel TV. Ikiganiro ku Ijob munabizi ni ikiganiro tugendera abanyamwuga aho tubasanga aho bakorera ivyabo bakatubwira ingene batangura bakatubwira naho bashitse n'iciyumviro bafise muri kazoza. Uyu musi rero murabibona nagendeye umunyamwuga ariko arabikora neza hano bahita Bujavire aje kutuyagira byinshi bitandukanye bijanye n'umwuga wiwe akora wa misi yose. Uko muyibona imipira mu madabe yakana k'umupira sindababwisha tugatuvugana murakibona yati kuri plateau namushikiriye atubwire icakora bega uwo mwuga yawutanguye gute bega kutangura zaramworohe bega uwo mwuga yabikuye ko dusaza tuzi yuko ndababikiye byinshi gumana natwe ku Pam Channel TV ikiganiro ku Ijob tuko tayari. Bakunzi w'ikiganiro ku Ijob nkuko mubibona rero twamaze kwishika muri atelier ya Monsieur Justin. Monsieur Justin saba hakana nshaka kufasha ego je ndavuga ku Ijob wonse biza tuko tayari ego kandi ufashe n'amashi ego cyane ngabo bujana nkuko nanje mvuza ku Ijob tuko tayari 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 yes kiganiro ni ku Ijob tuko tayari kuri Pam Channel TV. Disha kubanzi ko witwa Justin ego ariko niziza ko abakunzi banje ku Ijob wivuga kumva nakajwi kawe. ego cyane je nitwa Munezero Justin nkabasanzwe ndongoye ino societe yitwa Greatest Generation 2020 ni societe isanzwe ihingura imipira yo gukina itandukanye. Ego tukiraho nyene ndashaka kumbwira ibintu bitatu Juste agishika ku kivi agishika ku Ijob akora. Ngishika ku kazi ku Ijob icambere ntangura kubanza kuraba yuko ibikoresho bimeze neza bihari ibikoresho mpava nkoresha mu gushona ino mipira. Ica kabiri nkaca ndaba mbega kumbure hari gihe usanga umuntu hari ako yibagiye ukaraba yuko watunganije vyose yuko atakintu havuza kubura mu guhingura umupira. Ica gatatu kubera ari muri atelier n'ahantu umuntu afata concentration kuko uravye nabi urashobora gushona umupira nabi kubera wasamaye no kuvuga yuko muri atelier hategeza kuba hugaye. Juste iye karakora Ijob yiwe niki kintu kimutera kunezerwa iye karakora Ijob. Ikintu kintera umunezero ndi ku Ijob yanje nuko mbanzi ndiko ndakora ikintu kiri muri jewe kandi nkunda. Nk'akarorero je ndi umukinyi w'umupira uhava wibaza yuko ntashobora kumara iminota 90 ni muri te 90 ndayiheza kayiheza je nkayiheza tango batanguye match ukayiheza neza cyane batakuri bench naho mbona ndatangura nkongera nkahereza naho ubona umengo nsa n'uvyibushe mugasi mvyibushe cyane ibi biro bya ibinda ngeze ku mupira bica bituma. Ico rero nico kintu ca mbere catumye numva shitse ku kazi numva nezerewe iyo ndiko ndabona umupira nihinguriye ubwanje kandi twari tuzi yuko imipira ikorwa n'abazungu n'amamashini mugabo ubu ndashobora kuwukora n'amaboko. Okay twinjire mu kiganiro neza nyezina. Yego Juste
Ijob yawe iciyumviro cavuye iciyumviro catumye niyumvira gukora ino mipira icambere coco kuva nkiga no muri secondaire no muri primaire bama bankubise naciye ku gapira k'ibihunda k'amasashe ego yabipira tumenye abana bikorera nakubiswe muhira natevye gutaha ego biraza uko nyene numva ndakunze umupira hageze muri secondaire harageraho nshobora gukinira ishuri nibuka igihe kimwe twarakubitanye umutwe no yagira yinzize narasadutse ngaha ariko sinabihevye kubera numva umupira ndagukunze cyane kugeza aho rero maze kuzi ni Bujumbura nca ndonka umuntu umugira neza anyampa formation zo guhingura umupira iyo formation nayigiriye i Nairobi namazeyo amezi abiri maze kumara amezi abiri no kubwira nagiye mfise decision yo kuvuga nti ntegeza guhingura umupira uhingure mu Burundi hamwe n'uwari we wese azoza arawo umupira usanga atatandukaniro rihari nikorwa n'abazungu ari to chatime ndakusanga no ngakwijo ego cyane ego rero maze kuvayo nca ndafata umwanya wo kwigisha abandi ukwigisha abandi bashika 8 umaze kwigisha ego cyane barashika 10 nuko bamwe baciye bagenda kubera ko ibikoresho tutabironka ngaha kandi dukora tuzana quantité nkeyi bivanye n'uburyo tuba dufise gasanga harabaye rero nka ntuzeye nka periode atakaze kariyo rero bica bituma rero nshobora maze kwigisha abo bantu ndabona yuko nabone bashobora gushona umupira nk'uwo jewe nshona yego Ijob ije gukemura iyihe ngorane Ijob icambere nuko ihereza abantu akazi abashomeri ico ni cambere ica kabiri nuko umupira tuzowuronka utanazimvye kandi tukaronka imipira twifuza bivanye mu bukomezi ego nanca nibaza ikibazo ati watanguye ryari rero ese uburyo bwarakoroheye ibikoresho bebeho abo mukorana bimize gute bangana gute ibikoresho ntivyanyoroheye kubera byose dusanze tubikura hanze ntivyoroshe uravye urugendo hari gihe usanga urugendo ni rurerure kuva i Nairobi ariko naho bivuye i Nairobi hariho bimwe biba byavuye muri India urumva ubwo rugendo ni runini uca usanga ibikoresho bishitse bizimvye ariko uko bigenda kose twaragerageje ndibuka umunsi wa mbere ntangura kugira komanda y'inshato nakomanze inshato z'imipira 10 hajya mu gukora mu mupira habarimo n'ishato inshato nuko ntakweze rushato niko guru umupira ubona ukozwe n'uru rushato rw'inka mugabo ruhinguwe ku buhinga bugezweho ntiwomenya karusha naho wogwinukiriza iyi yose iva muri rushato yego cyane ego rero kubera uburyo ari buto ari buke natanguriye ku mipira ku nshato zirimo zo mu mipira 10 yonyene iyumvire kurihira ikintu kivuye i Nairobi imipira 10 nari kuzana nka contenere yuzuye inshato kugira ngo nshobore kugira production ikwiye ariko vyose buke buke umuntu aragera aho yifuza yego cyane watubwiye yuko watanguye ukiri muto yego cyane kwiyumvamo ibintu byo gukina umupira gushika naho wiyumvira iciyumvira cyo kuvuga ati reka nanje bwanje nkora imipira mbe ubumenyi wabukuye hehe kubera nari isanzwe nkunda ndumunyamwuga subi inyuma gatoyi je nize ishure ryo gucapa rijya Gitega etesa ni rimwe muri Afrika kubera ari ishure y'imyuga niho havuye iciyumviro
ndavuga ati birakwiye yuko jewe ubwanje sinizere ko nzoza gukorera abandi, ariko jewe ubwanje ndeme akazi hama nzohereze akazi abandi. Yego. Dushaka kumenya rero ngaha rero muhakora ibiki n'ibiki? Aha hantu mubona hano muri none Uganda tuhakorera ibintu byo guhingura imipira yo gukina. Iyo mipira yo gukina hakaba harimwo football, hakaba harimwo volleyball, hakaba harimwo handball, hakaba harimwo na rugby. Ariko rero iyi mipira mubona iyi tuyihingura uyu ni rugby. Umwe biruka bafise mu minwa musangwa kwa bagwana ko niyo bakoresha iminwa. Hama football yo murayize yuko ari amaguru, ari umuntu akoresha amaguru mu gukina football. Hakaba rero hakabaho na volleyball. Volleyball yo murazi kari yiminwe, ni musanze noneho murabimenyereye. Hama hakacabaho na handball nayo ni yiminwe mugabo ni mutoyi cyane par rapport ya football. Hama iruhande yaho yo gukora imipira turashobora no gushirako n'ivyandiko mu gihe wipfuza nk'amarogo nkuko mubona ngaha hariko iyi logo iyi society. Ivyo navyo ni ibintu vyoroshe cyane. Hama rero tukongera kandi tukandika no ku mpuzu hajya bagira iminsi mikuru. Birashobora kuba ufise umunsi mukuru nka anniversaire y'umuryango, ugaca ukazana ibyo wipfuza tukakwandikirako ibyo wipfuza cyane, akaba ariyo tugushirirako n'ifoto byose tugashira no ku bikombe ushobora kunyweramo icyayi. Tugashobora kwandika no ku nkofero. Iyo ni wipfuza cyose turagishirako. Iyo rero ni service ya imprimerie. Ndashaka kumenya wowe batubwiye yuko imipira iva mu rushato. Eske nta bindi bintu umupira mukoramo uretse urushato? Ego, nkuko nabivuze iyi dukora ni y'urushato kubera kenshi usanga ku bibuga bitariko imisezero. Imisezero no kuvuga le terrain synthétique. Hajya ariko itapi. Iyi rero irakomera cyane naho wokinira mu rucekeri, mu musenyi, mu mazi, mu bugaragwa nta kibazo na kimwe. Kugira ngo uvuga ati nkora uyu Ijob y'uyu mupira hari akabijya washatse nko gushiramo nyine nk'ibyakorewe mu Burundi, ho barakabijya karuta ijya mipira yindi iva hanze. Ego cyane itandukaniro rirahari cyane rinini. Kubera iyi mipira duhingura icambere ni imipira ikomeye kandi ushobora guhindura ishamburayeri. Nko mu gihe ishamburayeri yatobotse, karero nk'iyi niyo dushiramo indani aho imbere rero hari ishamburayeri kugira ngo umupira uvyimbe. Hama akandi kabijya nuko nk'ikaro yononekaye. Ikaro ishatse kuvuga ikaro abari ni ututuntu batwita mu kinofunofu ngo ni panel. Nuko yononekaye canke igatoboka canke igatabuka dushobora kuyikuramo tugashiramo iyindi ukabandanya ukina utiri urahindura ikizu cyose. Ego ijya yo hanze nayo ego iraboneka kimeze neza kujisho mugabo myinshi hajya n'icyo bita tubeless. Hari usanga ata amashambura yarimo. Hariho zisanga zirimo amashambura yeri usanga zifatanye n'iki gishishwa n'iki gihuzu. N'izindi usanga zifise ishambura yeri kubera zishoneshwa n'imashine ivyarahani zikoresha akanyuzi gatoyi. Utobotse canke utabutse ntushobora kuwurepara. Ego iyo niyo tandukaniro rihari. Iyo umupira urashobora kuwukina ndaza abantu
bakunda kuyigura na cyane cyane nk'abaruguru bashobora kumara amezi arenga 6 bakiukina hariho n'ishure nzi ryamaze umwaka ukinisha umupira bawuzanye inshuro 3 ndabahinduriye kukaze none urumva ko urakomeye cyane gusa mugabo aho nyene rimwe mu rudandazwa ujumba unca mpomba ucuhomba nca mpomba kuko urazi mu rudandazwa iyo ugurishije ikintu kikazofata umwanya muremure ariko ndifuza ko nzogira imipira itandukanye tukiraho nyene tumvugeze mu rudandaza ni bande bakunda gushorera hanini abantu bakunda kunshorera cyane cyane n'ama association nk'akarorero nka right to play hariho nishira hamwe ry'aba epeswa barakunda kunshorera imipira hama hagaca haza amashuri nubwo ataraba menshi mugabo abamaze kuyigura barabona kandi umupira ukomeye hama n'ama equipe cyane cyane ya ruguru ugeranije nko ku kwezi ushobora kuba wose imipira ingana gute ku kwezi birashobora kuvana n'abakiriya na rose ndashobora nko kuronka nk'akarorero ugasanga ndagurije nk'imipira irenga 200 ku kwezi n'ukwezi kutaranahera bivana na stock mbafise bafise bivange n'ubuguzi bwo kuragurwa mu kwezi nk'ubu nk'akarorero nko muci kenshi muci canka hajya abanyeshuri bagiye gutangura hariho ama association agura usanga aza gutanga imipira mu mashuri aho ndashobora kugurisha n'imipira irenga 300 ivyo mukora abakiriya banyu bavyakira gute ibyo dukora nta muntu n'umwe turumva avuga ngo iyo mipira yanyu nikomeye ariko turimo turacariko turiga turakundi twoshira kandi kakabidya nta utu hari ubushakashatsi ndiko ndagira kuri urushato nyene rw'inka dushobora gushira kwa kantu bita synthetique uraheje kutubwira ati yuko abakiriya bawe batidoga none kuba batidoga bisigura yuko akabe kari hasi bimeze gute igituma batidoga icambere nuko ari umupira ukomeye ushobora gukinirwa ahari hose ibeyi nayo nk'uwa football n'ibihumbi 85 aho ibi iri kuma nimero hariho inimero 5 hakaba hariho nimero 4 hakaba hariho nimero 3 hakaba hariho na nimero 2 izo rero iyo yose ifise ibici ya football no kuvuga nimero 5 ni 85 no kuvuga inimero 4 ni nkaco kimwe kuko ntibirushanya kanini cyane hama inimero 3 ucugurwa ibihumbi 55 inimero 2 ucugurwa ibihumbi 35 nico kimwe n'iyindi uyu wa rugby ugurwa ibihumbi 90 kuko uyu ni uzinze cyane aca haza rero volley iya volley nayo volley yoyo ni nimero 1 nimero 4 nisi yose yamara nimero 4 ego nawe ukagurwa ibihumbi 60 hari ubundi wari wavuze nta yundi urisha apa handball ni ibihumbi 45 watubwiye yuko mu kwezi usohora hafi imipira 200 n'ukwezi ahigiye usanga n'ukwezi kutarahera ugeranije no ku bindi bihugu iyo basohora ku kwezi wasanze usohora myinshi canke mike ndavye imipira nsohora ni mike cyane paraporo ya wowe ni mike ni mike cyane gose ahandi dufate nk'akarorero nk'i Nairobi aho nize gushona imipira ugereranije nk'imipira bashobora kugurisha ku kwezi yoba iri hagati hafi y'imipira 1000 n'ibihumbi 2
kuko bobo urumva bageze kure bafise amasoko hirya no hino. Iyi mipira usanzwe ukora ku rwego mpuzamakungu yoba yemewe nko muri Coupe d'Afrique canke Coupe du Monde mu kwikoresha? Iyi mipira kubera ari ankwire, ubwa mbere imipira yankwire yarakora mugabo uko ubuhinga bwagiye buboneka, iyi mipira ankwire yaravuye ku rwego mpuzamakungu. Iyi rero ikikoreshwa nko mu ma entraînement, mu ma entraînement mu ma match aya locale nta ngorane kwikoresha, nta ngorane. Gusa nk'ubu ari nko muri federation, nko muri federation ntibo ukoresha kubera deja ni ankwire, nayo ankwire yaravuye kuri ntuzeye ku isoko. Ariko ni yambono kazoza nkubwira nti mu mwaka uza mu minsi iri imbere ndifuza guhigera kuri urwo rwego rwo gukora umupira uri synthétisé kandi uri ku rwego mpuzamakungu. Hamwe muri Coupe du Monde usanga juste bamuhamagara nko muri Afrika, reka mbe ndafata muri Afrika. Okay. Mbe ndafata muri Afrika ariko maze kuronka certificat nta na hamwe badashobora kugukoresha. Ico naco ni n'amamashine icambere, n'amamashine awuhingura hama iyo nyene ukawucishamo mu mashine ikaverifya neza, ikaraba neza yuko ukwije ibisabwa. Ico kiri mu ciyumviro ca Juste muri kazoza? Ico ni ciyumviro ca kandi atari kera vuba cyane. Ego ndiko ndabibona, ndiko ndagira recherche ku ma YouTube, ndiko ndagiranira n'abantu bo hanze bampe ntuzeye ndabe ukungene ahandi iyo mipira ikoreshwa. Ariko igikuru nuko ndonka amamashini. Mugitangura murabazi ngene mwatanguye naho mugeze ubu unyi, ese uko mwatanguye naho mugeze hoba hari itandukaniro mu bitandukanye mu byo mukoresha, haba abakozi abo mukorana bimeze gute? Hariho intambwe idasanzwe kuva ngitangura. Nababwiye ko natanguye kugira komande y'imipira 10, ariko ico gihe hari muri 2021, ariko kugeza ku isaha ndashobora kugira komande y'imipira ishika 200. Iyo watubwira? Yego, ubu novuga yuko naje ubwanje ndabona yuko ngeze ku ntambwe ishimishije, naho ntarashika aho nipfuza. Ndifuza ko nshobora nko kugira nka production, dufate nko ku munsi, kuko nari mfise equipe nigishije bashika 8 bo dusigaranye, kuko abandi baragiye, bari 10 abandi baragiye. Muri abo mfise hariho umwe ashobora gushona imipira 4 ku munsi. Umwe. Ubu rero n'umuntu ametiriza amaze kumetiriza gushona. Uwa kabiri arashona imipira 3. Abandi barusanga bariko bashona imipira 2, 1 n'igice. Urumva bivana n'ubunyarutsi n'ubukerebutsi bw'umuntu. Yego. Nizihe ntambamyi rero mugenda mubona muri ino job yanyu? Intambamyi zihari, icambere nuko ibi bikoresho byose tubikura hanze. Nta gikoresho na kimwe dukoresha ngaha kiva dukoresha lokale. Intambamyi igira kabiri nuko harimwo abantu bagisuzugura ngo nta mupira wakorewe mu Burundi wo bukomeye. Juste mwa mukorana page cyane mashira hamwe, muheza mugakorana mu buhe buryo, ngiki mumaze gushikako kuva mutangura gukorana page cyane nizo zindi shira hamwe? Mu amashira hamwe dukorana arahari, na cyane page niyo izubwa mbere, kuko yo yashoboye kudufata mu mugongo, ikaduha amamashi, ikaduha umutahe wo kudusahiriza kugira ngo dushobore kuva aho twari turi
twigire imbere gato. Rero paeje novuga nti yabaye ishira hamwe ridusahiriza nkuko iri kirasahiriza abandi banyamyuga, kuko biratangaje ukungene uyu muntu yoguha amafaranga uzosubiza atanyungu. Urumva iyo kari umutima ubuvyeyi bwo kugira ngo abanyamyuga abantu bari mu myuga bariko bariyungunganya bashobore kuduga. Rero ico turagishima cyane. Indoto ya Sindamusiga Juste niyi? Indoto zanje ndifuza ko mu myaka iri imbere, murabona ukubene hangana ni hato cyane, ni nka kumba mugabo harimo ubuhinga, ariko mu ndoto nifuza nuko nifuza ko nk'umunsi umwe muzogaruka muje kuraba mushobora gusanga hari amamashini atandukanye, harimo n'abakozi nk'ibanze babaye bake nka 50, ariko mu mbono nifuza ndifuza naho w'amajana 5 naco bigihumbi. Ni igiki kizotuma izo ndoto zawe uzishika ko vyorora? Izi ndoto zanje nzozishika ko vyoroshe ninaronka abandi ba partenaire bashobora kumfata mu mugongo, nkagura ivyuma mbura. Ivyo vyuma nzoba mbuze nivyo bizotuma shika ku izo ndoto. Ngo haheretse ikiganiro cacu n'akayi kamubutera urundi gwaruka muri rusange kw'Ijob ukora. Akamonotera ugwaruka abajene kenshi biga bizeye ngo bazoja kurondera akazi muri leta. Ego kurondera akazi muri leta si bibi, ariko muri iki gihe tugezemwo hari hakwiye yuko umumwe wese yiyumvira ikintu nawe yokora kugira ngo ashobore nawe guhereza akazi abandi. Reka ndabashimire Juste. Mugabo rero tutaraheza ndashaka aka kantu ngo Greatest Generation 2020. Kuri ki 2020 kandi nawe utari wa 2020? Iri zina Greatest Generation 2020 muri 2020 niho societe yaba agree muri ADB. Ariko nagize ati Greatest Generation ni kuvuga generation iri smart. Niyo rero ngomba ko iyi societe izobe nk'icitegererezo. Niyo mpamvu rero havuye rino jambo Greatest Generation. Uwo gukenera no gusanga hehe, nimba nimero ya telefone umuntu yoshobora gutelefona kuronkako canke nimba na adresse vyose ugire? Uwo nkenera biroroshe cyane, sanze nkorera muri commune Ntahangwa, muri zone Ngagara y'indwi. Ku bantu bari ngahi Bujumbura biroroshe, ni iruhande y'iryambere ryo mu Kamenge hariho Interbank, iruhande ya Interbank hakabaho station. No kuvuga uri kuri station naho uhamagara no janda kwitaba ni nk'imetero 50 metero 50 ndashaka guca ndakwitaba canke uvuze uti nashitse kuri station kukutora ni misegonda. Kuba tari hafi naho barashobora kuyikora ku buhinga bwa none kuri telefone 61 566 800 kwisanzwe no kuri WhatsApp baragutora. Ego bakunzi bo kw'Ijob nkuko mwavyumvise umujene ariwe Juste ingene akora ibintu vyiza iye yavuye ni yashaka gushika. Bakunzi bo kw'Ijob ndaziko muri abantu beza mumushorere Juste adaraza ibintu vyiza kandi bikomeye. Gatete tushobora ati ntavyo ndiko ndabona urishikira hasi ngakorera uheze urabe ivyo akora ndazi nzoreka kudashima. Kiganiro kw'Ijob kaba kigarukiye ngaha, ni kiganiro gitunganijwe mu bifatanya bikorwa n'ikinyamakuru Iris News mu mugambi wawo ku kivi. Kiganiro kw'Ijob kaba kigarukiye ngaha, naho kuwa mbere isaha 12 zo ku mugoroba kw'Ijob. Suko tayari.